Yesu ashimwe bene data, bahaye ikaze tuganire ku buzima bw'umukristo. Imana ibahe umugisha. Mu majambo namye nsoma uyu munsi, nongeye gusoma amajambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Mbona ukungene Yohana yatanguye kwigisha, yigishiriza mu bugaragwa yongera abatiza. Nibuka canke niyumvira kuri ano majambo yo kubatizwa, ingene abantu benshi bafiteko ibibazo bijanye no kubatizwa, bamwe ngo mu mazi menshi, abandi ngo naho ataba mu mazi menshi ngo nta kibazo. Rero nciye nifuza yuko arivyo twoganira, na cane cane ko kubatizwa ari intambuko ikomeye umuntu atokwirengagiza kandi atosimba, na cane cane ko arivyo vy'ingenzi ku muntu wese. Ariko munyemerere gato twibukanye duhereye mu isezerano rya kera, ikintu kijanye no gukebwa. Turabona neza yuko Imana ariyo yatanguje gukebwa, ibibwira Aburahamu, arakebwa n'umwana wiwe yaramaze kuronka ico gihe arakebwa, baca bahinduka ubwoko bw'Imana. No kuvuga gukebwa vyari bigiye nk'ikimenyetso ko ari ihanga ry'Imana. N'umuntu wese naho yaba umunyamahanga yipfuje kwimatanya n'Abisirayeli ngo abe muri bo, yemererwa gukebwa, yabanza gukebwa komsa agaca aba muri bo. Hama kandi abana bose bavuka mu Bisirayeli bakwije iminsi 8 barabakeba, ico kimenyetso kikababako nk'abantu bitwa ihanga ry'Imana. Turabona neza ko n'igihe umukobwa wa Yakobo yononwa n'abahungu ba Dina, kugira ngo bashobore gushingirana nabo, babasavye ikintu kimwe gusa ati mwe murabatakebwe nimukebwe. No kuvuga rero ico gihe gukebwa cari nk'ikimenyetso kija ku mibiri yabo, cerekana yuko bari ihanga ry'Imana. Uyu munsi mw'isezerano rya kera siko biri, ariko Pawulo yigishije avuga ko gukebwa kugira ikimazi ari gukebwa ko mu mutima, gukebwa ko mu buryo bw'impwemu, gukebwa ko mu buryo bw'umubiri kataca kumazi. Ariko rero tubona neza ko ino munsi kwitwa ihanga ry'Imana no kwakira ubutumwa bwiza bwa mbere tukabwizera. Uhejeje kubwizera, ukwizera ngo kutagira ibikorwa kuba gupfuye, biba bikwiye yuko uko kwizera wakiriye kuba guherekezwa n'igikorwa. Igikorwa rero ca mbere umuntu akora iyo ahejeje kwizera ubutumwa bwiza akamurikirwa nabwo ni ukwihana. Kwihana, umuntu akihana ivyaha akavyatura. Ariko kugira ngo winjire muri wa muryango w'abantu b'Imana, utegerezwa no gushiramo igikorwa rero co kubatizwa. Kiriya gihe mu isezerano rya kera gukebwa vyaza nk'ikimenyetso c'uko umuntu asezeranye isezerano ry'uko abaye umuntu w'Imana, abaye mw'ihanga ry'Imana. Ino musi rero turizera ubutumwa, tukihana ivyaha, hama tugashiraho kubatizwa nk'ikimenyetso c'uko twinjiye mu muryango w'abizera. Ikintu rero hanini ngomba gushimikirako ni ukungene tubatizwa. Hari ivyo tubona muri Bibiliya kandi niza ko ivyo dukwiye kugenderako, niyo nzira y'ukuri Yesu yatweretse dukwiye gucamwo twese. Kubatizwa, ndabona impamvu zibiri jewe no kubwira mwene data kugira ngo ubone uko ukwiye kubatizwa. Kubatizwa mu mazi menshi. Impamvu ya mbere nuko Yohana umubatizi niwe wa mbere tubona yatanguye kubatiza, yabatiririje mu ruzi Yorodani, kandi ngo rwarimwo amazi menshi. Kandi yabatiza abantu bakomeye, harazamwo abantu b'abafarisayo, harazamwo abantu b'abasirikare, harazamwo abantu b'abatoza kori. Tuvuze umutoza kori nk'uko twovuga umuntu akora muri Obeyeri, uwo muntu abakomeye. Uwo muntu kumubatiza muri Yorodani nticari coroshe, ariko yavuze ubutumwa yongera ababatiza aho nyene. Kandi Yorodani ntirwari uruzi rurimwo amazi meza, rwari rufise amazi mabi arimwo imyanda myinshi. Mugabo abantu bakomeye, abantu bahambaye bakaza akababatiriza aho nyene muri Yorodani. Rero impamvu ya mbere ko tuza mu mazi menshi nuko na Yohana yatumwe n'Imana, yabatije bwa mbere, yabatirije mu mazi menshi. Abantu bakihana ivyaha, akabamanura mu mazi, akongera akabaduza, no kuvuga
bakabatizwa. Kandi na Yesu ubwiwe na wene yarabatije, yabatiririje mu mazi menshi. Kandi na Yesu yabatijwe aho kwa Yohana nyene mu mazi menshi muri Yorodani. Hariho naho tubona muri Bibiliya vyanditse ngo yabatiriza ngo ahitwa Ainoni, ngo kuko aho ngo ariho hari amazi menshi. Ndavye muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 23 uca ubibona yuko aho hantu hitwa Ainoni hari amazi menshi. Iyindi mpamvu igira kabiri yotuma ubatizwa mu mazi menshi ni insiguro yo kubatizwa. Pawulo yagiye ayitanga cyane mu nyigisho yigishije, aravuga ngo kubatizwa ngo nugupfana na Kristo tukazuranwa nawe. Hari aho yavuze ngo kuko twapfanye na Kristo mwibatizwa ngo twongera ngo tuzuranwa nawe. Bisigura ngo iyo bakubatiza bakakwibiza mu mazi uba uhambanywe na Kristo, iyo bakuduza uba uzuranywe na Kristo. Nico rero ijambo ry'Imana ritwereka, naho Bibiliya yerekana umubatizo wo gusuka kutuzi dukeya canke wo kugira ibindi bintu urana ko babatiza kwinshi. Umubatizo Bibiliya ishingira intahe n'umubatizo wo mu mazi menshi. Hama kandi ikindi kintu gikomeye cyane cyo gihambaye, iyo bakubatiza bakwiye kukubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, nk'uko Yesu yabivuze ngo mugende mubigishe mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Ni birero mwene Data no gusangiza, na cyane cyane ko nimba warihanye ivyaha ukaba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, shiraho iyo ntambuko yo kubatizwa nk'ikimenyetso kikugaragaza ko winjiye mu muryango w'abantu b'Imana. Nk'uko bashiraho gukebwa kera bagakebwa ku mubiri, aba ariko uyu munsi utera into ntambuko yo kubatizwa. Hama uca usenga Imana uvyagwe ubwa kabiri, Yesu Kristo aguhezagire, uvyagwe na Mpwemu. Ni iki kintu nari nifuje ko twoganira. Nimba utarabatizwa ndaguteye intege, ugende wigiye inyigisho z'umubatizo, hamubatizwe umubatizo mu mazi menshi, hamusenge Imana ikuzuze Mpwemu Yera ikuvyare. Yesu Kristo aguhezagire, Yesu Kristo aguha umugisha.